Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Amasezerano yo guhagarika imirwano hagati ya Israeli n'umutwe witwaje intwaro muri Libani wa Hezbollah yatangiye kujya mu bikorwa guhera mu ijoro ryakeye. Mu Burundi ishyirahamwe Arushoto riharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu riravuga ko igikorwa cyo kurekura abanyururu ku mbabazi z'umukuru w'igihugu kirimo kugenda gahoro. Hateza kurekurwa abanyorori 5,442 mu vyeganiro dufise mu mabohero yose agize igihugu cy'u Burundi. Hamaze kurekurwa 1,955 gusa. Muri Namibia biriwe mu matora y'umukuru w'igihugu aho Netumbo Nandi-Ndaitwah w'ishyaka riri ku butegetsi rya SWAPO ashaka kuba perezida wa mbere w'umugore uyoboye icyo gihugu. Tubafitiye n'ikiganiro cy'abagore muri mwese. Ikaze muri aya makuru yo kuri wa gatatu turi ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 11. Aya makuru ku buryo burambuye ni mukanya. Nina Iradukunda amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Abantu baharugwa mu bihumbi 100 bateshejwe izabo mu bumanuko bwa Libani bariko bararenga ku kugabisha kw'igisirikare ca Israel n'abategetsi ba Libani bababwira ko batosubira mu mihana yabo mu gihe amasezerano yo guhagarika ingwano ya Israel n'umugwi wa Hezbollah asana yariko arubahirizwa. Imirongo miremire y'imiduga iribonekeza kwibarabara rikuru rihuza Beirut n'ubumanuko bwa Libani. Abashoferi bamwe bazungagiza amabendera ya Hezbollah n'amasanamu y'uwahoze ari umurongozi w'uwo mugwi Hassan Nasrallah. Mu bumanuko bwa Israel hariho ubwoba bw'umutekano kuko abanyisrael baba ibihumbi 60 nabo nyene bariko bariyumvira nimba bosubira mu mihana yabo iri hafi y'umupaka. Umuvugizi wa leta ya Israel David Mensa yavuze ko Israel izokwisunga ayo masezerano igihe azobashizwe mu ngiro. Tuzokwishurana inguvu nyinshi kurenga ku masezerano, kandi Amerika irategera neza ko Israel ifise uburenganzira bwo gukoresha inguvu za gisirikare. Hezbollah niyarenga ku masezerano ikagerageza gusubira gufata ibigwanisho, tuzokwigwanako. Niyagerageza kunagura inyubako zayo z'iterabwoba hafi y'urubibe, tuzokwigwanako. Niyatera ibisasu vya rokete, niyimba imihora mu kuzimu, niyazana amakamyo atwaye za rokete, tuzokwigwanako. Umushikiranganje wa mbere wa Libani Najib Mikati avuga ko yizigiye ko guhagarika ingwano bizobihe bishasha kuri Libani, kandi asaba ko Israel yo kwiyemeza kubahiriza koko ayo masezerano. Mu vyo bumvikanye yaba ingabo za Israel n'abagwanyi ba Hezbollah bompi bazova mu manuko bwa Libani mu kiringo c'imisi 60. Ingabo za Libani nazo zice zija mu gace katarangwamo ibikorwa vya gisirikare. Igihe yatangaza ibiri muri ayo masezerano, President Biden yavuze ko vyerekana ko amahoro ashoboka. Ibihugu vya Misiri, Qatar na Jordani vyaseruye umwizero yuko bizotuma habaho utwiguro dukomeye two gushika ku guhagarika intambara mu karere ka Gaza. Abayobozi ba Hamas bavuze ko ubu bizigiye ko amasezerano nk'ayo mu karere kabamwo abanyapalestina kigaruriwe na Israel. Igihugu cy'Ubufaransa cagaragaje ko hari aho kitofata umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu mu gihe yo kwinjira muri ico gihugu, naho hari umutahe wo kumuta muri yompi watanzwe na Sentare Mpuzamakungu Mpanavyaha ICC. Ubushikiranganje bw'ububanyi n'amahanga bw'Ubufaransa bwavuze ko abarongozi b'ibihugu bitari mu binywanyi vy'iyo sentare nka Israel hari ubudahangagwa bumwe bubakingira. Uvuga ko ubutungane bw'Ubufaransa bwobwirizwa kwihweza mu gihe bwana Netanyahu
Netanyahu yogira urugendo mu Bufaransa. Yaragirijwe ivyaha vy'intambara n'ivyaha vy'ihohotera vy'agateka kazina muntu bifitanye isano n'intambara ya Gaza, ibirego ahakana yivuye inyuma. Ubufaransa n'umunyamuryango wa ICC. Iyi mwumva ni BBC Gahuza Miryango. Umushinjacaha mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha ICC Karim Khan yasavye umutahe wo guta muri yompi umukuru w'igisirikare ca Myanmar Min Aung Hlaing. Bwana Min yagiye ku butegetsi mw'itembagazwa ry'ubutegetsi mu 2021 aregwa gukora ivyaha vyibasirikiremwa muntu ku bisilamu b'abarohingya. Abarohingya baharugwa mu 100,000 barishwe, abandi 100,000 bahungira mu gihugu hagati canke bahatirwa guhunga igihugu ca Myanmar, benshi bahungiye muri Bangladesh. Bwana Khan yatangaje ivyo ari irahe, yongera ko iyindi mitahe yo gufata abandi bakuru ba Myanmar izokurikira. Ubu nibwo bwa mbere ibiro byanjye bisohoye urwandiko rwo gufata umuntu ukomeye muri leta ya Myanmar. Hari izindi zizakurikira. Uru rwandiko rusohowe uyu munsi rukurikiye iperereza ryigenga kandi ritabogamye, ryashingiye ku bimenyetso bitandukanye byavuye ahantu henshi nko mu buhamya, harimo abatangabuhamya b'imbere mu butegetsi, amafoto y'umwimerere kandi yizewe hamwe na za video. Abasirikare bari ku butegetsi muri Myanmar bishuye ku kirego ca ICC bavuga ko batari mu banywanyi bayo kandi ko batemera ivyo ivuga. Imwe mu mbonesha kure zikunzwe cyane ya Yoruba TV News yo muri Mali ivuga ko yahagaritse ibiganiro vyayo vyose inyuma yaho abasirikare bari ku butegetsi bayatse urusha rwayo rwo gukora. Leta yagirije Yoruba TV ko yagirishije ikiganiro Issa Kawu Njim, umunyapolitiki atavuga rumwe nayo, avuga ko igerageza ry'itembagazwa ry'ubutegetsi mu gihugu kibanyi ca Burkina Faso ryari irementanya. Burkina Faso nayo nyene ifise ubutegetsi bw'igisirikare yaritwaye muri Mali, nayo icifata uwo munyapolitike Issa imurega ko yakoreye icaha ku mugaragaro umukuru w'ikindi gihugu. Abantu n'imiburiburi babiri bapfuye i Maputo ku mugwa mukuru wa Mozambique mu gihe imyerekano yo kwiyamiriza ivyavuye mu matora rusange yo mu kwezi kwa Gitugutu yasubiye kwaduka. Umwe mu migwi ya societe civile yabwiye BBC ko hari abandi bantu babiri bakomeretse. Abari muri iyo myerekano bashigikiye umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Venancio Mondlane bazibiye amabarabara menshi. Bwana Mondlane yaje mu kibanza ca kabiri mu matora, yasavye abitavye imyerekano gusiga imodoka zabo ku mabarabara iyo bagiye ku kazi. Ikigo kijejwe gucungera imipaka muri Afrika y'Epfo naco nyene kivuga ko ibarabara rihuza ivyo bihugu bibiri ryugawe igice kimwe, ivyo bikaba vyagize ingaruka ku ruja n'uruza rw'amakamyo atwara imizigo. Jacques, urakoze Nina Iradukunda. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu burasirazuba bwo hagati. Amasezerano yo guhagarika imirwano hagati ya Israeli n'umutwe witwaje intwaro wo muri Libani wa Hezbollah yatangiye kujya mu bikorwa guhera isaa 8 z'ijoro ku isaha mpuzamahanga ya GMT, nyuma yaho Perezida Biden wa Amerika atangarije mu ijoro ryakeye ko impande zombi zemeye gushyira mu bikorwa ayo masezerano. Mu Faransa na Amerika byabayemo umuhuza. Kugeza ubu nta nkuru yuko haba hari uruhande rutarimo kuyakurikiza, ariko Libani yavuze ko mbere yuko ajya mu bikorwa abantu batari munsi ya 42 baguye mu bitero bikaze bya Israeli, naho Hezbollah ikomeza kurasa ibisasu bya rokete muri Israeli. Ni inkuru ya Yolande Nel ugezweho na Jean-Claude Mwambutsa. Nyuma y'amezi 18 y'imirwano muri Gaza, muri iki gitondo harangwaga igisa n'agahenge ku mupaka wa Israel na Libani. Kubera akagahenge, ibihumbi bibarirwa mu mirongo by'abanyalibani bakuwe mu byabo batangiye gusubira mu ngo zabo. Akagahenge gasaba ko ubushyamirane bwahagarara mu gihe cy'amezi 2, kagasaba ko Hezbollah ikura abasirikare bayo mu majyepfo ya Libani. Byitezwe ko ibihumbi by'abasirikare ba Libani ndetse n'abasirikare ba Loni babungabunga umutekano aribo bagomba kujya muri aka gace, naho ingabo za Israel zikerekeza mu gace k'umupaka ku ruhande rw'igihugu cyabo.
itsinda ry'impuguke mpuzamahanga riyobowe na leta zunze ubumwe za amerika niryo rigomba kugenzura ko aka gahenge kubahirizwa. Minisitiri w'intebe wa Libani Najib Mikati yishimiye aya masezerano, naho akanama gashinzwe umutekano muri Israel nako kakaba katoye kayemera. Cyakora Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu akaba yateguje ko igihugu cye kizivuna kitajenjetse mu gihe Hezbollah yaba irenze kuri aya masezerano cyangwa ikagerageza kongera kwegeranya intwaro. Israel yasabye abaturage bo mu majyepfo ya Libani bari barakuwe mu byabo kutihutira gusubira mu ngo zabo, ivuga ko hari abasirikari bayo bagihari. Tujye mu majyepfo ya Afurika muri Namibia aho biri mu matora y'umukuru w'igihugu afatwa nka ya mbere ahataniwe cyane kuva iki gihugu cyahabwa ubwigenge na Afurika y'Epfo hashize imyaka 34. Netumbo Nandi Ndaitwah arashaka kuba perezida wa mbere w'umugore uyoboye Namibia. N'umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi rya SWAPO akaba hashaka gusimbura Hage Geingob wapfuye mu kwezi kwa kabiri atararangiza manda ye, ariko ubushomeri, ubukene, ubusumbane na ruswa bikomeje gutuma iri shyaka ritakaza icyizere. Uwahanganye cyane na Nandi Ndaitwah ni Panduleni Itula mu ishyaka rya IPC hamwe n'abandi bakandida 13. Ni inkuru yo ku rubuga rwa BBC mugezweho na Fana Gakwaya. Ibitangazamakuru byaho byerekanye imirongo miremire iri ku mashuri, iyindi iri ku biro by'amatora mu gihe amatora yatangiraga muri iki gitondo. Amatora yatangiye ku isaha ya saa moya za mu gitondo zo muri Namibia, bikaba biteganyijwe yuko aza kurangira saa 3 za nijoro zaho. Ishyaka rya SWAPO, West African People's Organization, riri ku butegetsi kuva aho ribereye ku isonga mu guharanira ubwigenge aho hari mu 1990. Uzatsinda agomba kugira amajwi arenze ibice 50%. Bitaba ibyo hazaba icyiciro cya kabiri cy'amatora hagati y'ababiri baza ku isonga. Nandi Ndaitwah yatoreye ku murwa mukuru wa Windhoek, asaba abanyanamibia kwitabira aya matora, avuga yuko ari ikintu kizabagiraho ingaruka mu myaka 5 iri imbere. Nandi ari guhangana n'umuco wo kubona abiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu basanzwe ari abagabo, ariko ni umutegetsi wizewe kuko yabaye mu myanya y'ubutegetsi yo hejuru mu myaka 25 ishize. Uwo wahanganye Bwana Itula we yigeze kuba umuganga w'amenyo n'uburanira abantu, akaba yaragize amajwi 29% mu matora y'ubushize. Icyo gihe yatsinzwe n'umukuru wa SWAPO Geingob wagize amajwi 56%. Namibia ubu iyobowe n'umukuru w'igihugu w'agateganyo Perezida Nangolo Mbumba wafashe ubutegetsi mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka, Perezida Geingob amaze kwitaba Imana. Gusa we ubu ntari kwiyamamaza muri aya matora. Abasesenguzi bavuga yuko ibizava muri aya matora bishobora kuzaterwa n'ukuntu urubyiruko ruzatora kuko rurenze icya kabiri cy'abazatora. Abanyanamibia kandi ubu bari gutora abagize inteko nshingamategeko. Namibia ni igihugu kinini gitekanye ariko gifite abaturage bagera kuri 3 miliyoni gusa, kandi hafi y'icya kabiri cyabo nicyo gifite uburenganzira bwo gutora. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook live ni saa 12:45 ku masaha ya mu Rwanda no mu Burundi. BBC gahuza miryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer, mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC gahuza miryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru, wumvirize uko ushaka aho uri hose, ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro vya BBC gahuza miryango kuri podcast.
dukomereze hano makuru mu Burundi aho ishyirahamwe Arushoto rigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu rinegura ingene igikorwa cyo kurekura abanyororo ku kigongo cy'umukuru w'igihugu kiriko kirikwega mu gihe buca harangira ikiringo c'indwi zibiri umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yatanze kugira abarenga 5,400 babe barekuwe. Arushoto iratangazwa nuko atani ca kabiri cabo kiratezurirwa. Vianney Ndayisaba umuhuza bikorwa muri iyo shirahamwe yabishikirije mu kiganiro hayabamenyesha makuru kuri wa gatatu. Aranegura kandi icyo we yita amanyanga adasanzwe ngo yibonekeza muri iki gikorwa, agasaba ubutungane kwikubita agashi. Ni inkuru ya Gildas Hundimpundu wakurikiranye icyo kiganiro. Igihe ariko aratanga ikiganiro kwa menyesha makuru, Vianney Ndayisaba umuhuza bikorwa mu ishirahamwe Arushoto rigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu yasa n'uwumiwe. Ntatahura ingene umukuru w'igihugu yosohora itegeko ritezurira abanyororo ariko ishirwa mu ngiro ryayo rikananirana. Hateza kurekugwa abanyororo 5,442 mu vyegeranyo dufise mu mabohero yose agize igihugu cy'u Burundi. Hamaze kurekugwa 1,955 gusa. Kwigenekerezo rya 14 ukwezi kwa 11 mu mwaka niho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaza ko atanze ikigongwe ku bihumbi by'abanyororo. Yategetse ko baca barikorwa bitarenze indwi zibiri. Iki kiringo buca kirangira. Vianney Ndayisaba abona ko aho kumvira umukuru w'igihugu mu kwihutira kubarekura, inzego zibijejwe mu mabohero atandukanye bisa nkaho zaciye zigira mu manyanga. Hari amadosiye bazana avuye muri biro juridike mu busho aza ariko utumenyetso. Amadosiye yo kubarayasura bakayasura bahitse kuri iryo zina ntibarisome, idosiye bagaca bayishira ku ruhande. Aho rero muri ishami Arushoto vyaruteye amakenga. Kinacho turafise amakaye abantu amadosiye ashika 8 bafise urubanza rumwe meme dosiye icaha kimwe igihano kingana mugaga cyare kugwa umwe ugasanga ariko ku rutonde rwa grâce présidentielle kwigo cy'umukuru w'igihugu, abandi nabo basangiye umunyororo banganya n'igihano ntibariko. Uyu muhuza bikorwa muri Arushoto arafise n'ikindi anegura. Ngo mu ibohero kuru mu Rumonge dufise abantu bashika 37 ibejejwe bacari mu mvuto. Imurembwe dufise mu Rumonge abantu 33 bahejeje umunyororo bari mu mvuto. Ibujumbura mbere kujya bitamimba dufise abantu 81 bahejeje umunyororo umugano ubu bakiri mu mvuto. Ngozi dufise 11. Acha tuvuga tuduhamagara rero turatera kamunye cy'umukuru w'igihugu yagize neza kurekura abafunga ivyaha bito bito. Narekura aba nabo bene wacu bavundiye mu mvuto ataco bazira bararekuwe barejejwe. Mu kwezi kwa kabiri mu mwaka umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yatanze ikigongwe ku banyororo nkuko aherutse kubikora. Ariko naho nyene amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu yagumye anegura ko ico gikorwa kitabandanije mu buryo budasiguritse. Vianney Ndayisaba asaba ko abagira uruhara mu kudindiza ibikorwa bohanwa hisunzwe amategeko. Gildas Hundimpundu, Bujumbura. Turacyagerageza kumva icyo abategetsi b'u Burundi bavuga kuri ibyo bivugwa n'ishirahamwe Arushoto. BBC gahuza miryango uranone umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Mwereweho neza amakuru y'imikino nyahere muri Afrika. Imikino yo guhatanira igikombe cya CAF Champions League yaraye ikinwe ku munsi wa mbere wayo wo mu matsinda. Yanga yo muri Tanzania yatsinzwe na Al Hilal Omdurman yo mu gihugu cya Sudan ibitego 2-0. Umukino wo mu itsinda rya mbere wabereye i Dar es Salaam. Muri iryo tsinda kandi TP Mazembe yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo i Lubumbashi yanganyije na Mouloudia Club d'Alger yo muri Algeria 0-0. Indi kipe ihagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Congo ni Maniema yihagazeho muri Afurika y'Epfo inganya na Mamelodi 0-0. Aho ni mu itsinda rya kabiri mu gihe FAR Rabat yatsinze Raja Casablanca ibitego 2-0. Amakipe yombi nayo mu gihugu cya Maroc. Mu itsinda rya gatatu Al Ahly yo mu gihugu cya Misiri yatsinze Stade d'Abidjan yo muri Cote d'Ivoire ibitego 4-2. Naho Orlando Pirates yo mu gihugu cya Afurika y'Epfo itsinda Belouizdad yari iwayo muri Algeria ibitego 2-1. Mu itsinda rya kane Esperance Tunis yo muri Tunisia yatsinze Joliba yo mu gihugu cya Mali ibitego 4-0. Pyramide yo mu gihugu cya Misiri inyagira Sagrada Esperanza yo muri Angola ibitego 5-1.
ku mugabane w'uburayi imikino ya Champions League, Manchester City ikomeje guhura n'akaga. Arsenal iri mu bicu mu gihe Liverpool iri bwesurane na Real Madrid nk'uko tubibwirwa na Prudence Ngiyumva. Frail, weak, ntibashinga, bararegetse. Ayo ni amagambo y'icyongereza ari gukoreshwa ku mitwe y'inkuru za bimwe mu binyamakuru hano mu Bwongereza kuwa gatatu mu gusobanura abakinnyi ba Manchester City mu buryo budasanzwe ku mutoza Pep Guardiola. Inota rimwe ryatumye Pep ahagarika gutsindwa umusubizo ku nshuro 5 zikurikiranyije. Ariko ni nko guhungira ubwayi mu kigunda kuko mu gihe cy'iminota 75 y'umukino Manchester City yari ifite ibitego 3 ku busa bwa Feyenoord. Mu gihe nk'icyo guhumbya, Anis Haji Musa, Santiago Jimenez na David Hancho bameneye muri ba myugariro ba Manchester City bagombora ibitego byose mu mukino Feyenoord iyo mu Buholandi yandikiyemo n'umuhigo wo kuba ikipe ya mbere mu mateka ya Champions League yinjizwa ibitego 3 ku busa mu gihe cy'iminota 75 ariko bikarangira idatsinzwe uwo mukino. Mu gihe Manchester City yari yugarijwe n'ingorane kuri Stade Etihad, mukeba wayo Arsenal yo yari iri guca ibintu i Lisbonne ihonda Sporting 5-1. Ubukana bw'intsinzi ya Gunners bwashimangiwe no kuba ibaye ikipe ya mbere itsindiye Sporting ku kibuga Estadio José Alvarado kuva umwaka w'imikino watangira. Ibitego bya Gabriel Martinelli, Kai Havertz, Gabriel Magalhaes, Bukayo Saka na Leandro Trossard byahaye umutoza Mikel Arteta amanota 3 ya mbere mu mikino 5 ya Champions League Arsenal iheruka gukinira hanze ya Stade Emirates. Muri iri joro Liverpool irakira Real Madrid Anfield ishaka gutsinda imikino 5 yose ya Champions League yikurikiranyije muri uyu mwaka. Cyakora irajya mu kibuga izi neza ko mu myaka 15 yose imaze igerageza gutsinda Real Madrid iyo mikino yose byahuye yarangiye kimwe ku ntsinzwe. Iri joro ariko rishobora kuba igihe cyiza cyo kubikosora mu gihe rutahizamu Kylian Mbappe na Jude Bellingham batari mu bihe byabo byiza. Ibintu byongera ku kuba Vinicius Junior atari bugaragare muri umukino w'ishiraniro kubera imvune. Aston Villa yo irabicakirana na Juventus i Villa Park. Urakoze cyane Prudence. Soreze ku makuru y'igura n'igurisha ry'abakinnyi rivugwamo cyane ikipe ya Manchester United n'umutoza wayo mushya Ruben Amorim ngo waba yifuza rutahizamu wa Napoli uyu ni Kvicha Kvaratskhelia w'imyaka 23 uturuka muri Georgia, ndetse hari umukinnyi w'imyaka 17 ukomoka mu gihugu cya Portugal ni Giovanni Kenda, na rutahizamu ukomoka muri Swedi Victor Gyökeres w'imyaka 26 na Pedro Gonçalves w'imyaka 26 bakinana mu ikipe ya Sporting Lisbon. Aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye Mwana wanjye kuko ni igikombo n'amarira azenga mu maso. None ubwo inzozi naraye ndose mama. Na Rosani wacu byashyushye hari umunsi mukuru twatumiye Chris. Nambaye neza niteguye kwakira umukunzi wanjye. Hanyuma ntegereza Chris turamubura. Nahamagara Chris akankupa. Niko kujya kumva numva Audience yanarampamagaye. Ngo ngwino hano ku Kiliziya urebe. Ngo urebe iki? Ni 12:45 kuri BBC. BBC gahuza miryango buno n'umwanya w'ikiganiro cy'abagore twateguriwe na Yvette Kabatesi. Mwiriho neza. Claudine Murekatete uzwi ku izina ry'umusizi Murekatete ni umukobwa ukora ubuhanzi bw'imivugo. Ubu buhanzi bufite inkomoko mu mateka ya kera ariko bwasaga n'ubutitabwaho. Ubu Claudine arifuza ko bwongera kuzamuka bugahabwa agaciro nka kimwe mu bikoresho byigisha umuryango muri rusange. Ndamwitegereza nti mbebambe mucuruzi iki? Ati umubiri ku mubiri, agasomyo ku basore n'agasida ku basamaye, ducuruza umutungo. Ubusizi ubundi ni inganzo yahozeho ijimije aho umusizi usanga asigaho uwumva intambwe, usanga asigaho uwumva agahe gatoya, kuko iyo mvugo n'ubundi uburyo ikozemo n'uburyo bujimije. Urugero nkoresheje nk'igisigo cyanjye gishya Amakiriro, ushaka gutanga ubutumwa bw'abana bava mu byaro bitandukanye baza mu migi runaka gushaka ubuzima, ariko ababyeyi babo bakabitegaho amakiriro. Tubwire gatoya kuri icyo gisigo cy'Amakiriro. Urakoze cyane.
simpakana ko utambyaye sinatunga rwose ibigukwiye ngo mbiguhete mbikubye kenshi bibe bityo ikiguzi cyanjye uyu nguyu mubyeyi uri ingenzi yanjye uri ingeri y'abeza uri kakabura ntikaboneke umugambi nk'uyu ndawugukura wo kwiga bakure nk'aha mubyeyi umwaka umwe urihiritse nambutse Nyabarongo nayo ngaya amakiriro uravuga nkabona wagiye ntavuga ngo mu mwanya w'uwo muntu uriho uvuga ni wowe ubyigira ntabwo nikanira ahubwo ni ya mpano iri muri njyewe kwisanisha n'igihangano cyanjye kwihuza n'igihangano cyanjye nk'umwana w'umukobwa impano musizi wabikuye he ndibuka ko mfite imyaka 6 nibwo nagiye mu itorero ntangira kuririmba aho nari umushyushyarugamba baduhaga nk'icyandikwa cyo gufata mu mutwe ibisigo bigufi imivugo migufi ngewe nkaza nayirambuye yose nayifashe mu mutwe ngewe rero nabyirutse mfite iyo mpano nibwo naje kuva mu musizi muri Katete uyu munsi kuva 2021 gutyo nibwo nashyize igisigo cya mbere kuri sheni yanjye inzozi zanjye ziba zibaye impamo zo kuba umusizi w'umunyamwuga ubikora buri munsi utambutsa ibitekerezo bye muri iyo njyana y'ubusizi icyo cya mbere watangireho ni ikihe Rwanda umunsi duhura wari watesetse inguma zigusaritse ihururu ry'amahanga ryahatanye ngo riguhururize nagusanganye igisebo umufunzo numva ndapfuye ariko sinabipfukirana numva nagupfumbatiza ibihozo gahora yego urumva ni nacyo cyankomeje mbasha gukomeza gukora n'ibindi ubu ngubu maze gukora bigera nko muri 6 biratunganye neza mu buryo bw'amajwi biratunganye no mu buryo bw'amashusho mu by'iki gihe tugezemo ariko ufite ibindi utarasohora ndabifite cyane ndi no gutegura umuzingo wanjye w'ibisigo umuzingo mbese ni album yego ni album y'ibisigo bitandukanye byabimburiwe n'iki gisigo amakiriro kiri hanze ariko se iki kinyarwanda uvuga wagikuye gusoma niko kugaburira iyi nganzo yacu y'ubusizi urabona hano hari nk'ibitabo bijyanye birimo ibisakuzo birimo imigani migufi ayo matsiko rero yo kumenya niyo yatumye ngenda mvumbura amagambo mashya nkabaza bikabyara icyo kinyarwanda uvuga rero mu kinyarwanda gusa cyangwa umuntu agenda atekereza kuba yakora no mu zindi ndimi ariko kugeza ubu ngubu ndi umusizi nyarwanda ukora mu kinyarwanda ukomeje uravuga uti harabambwira ko ubutumwa bwanjye bugira icyo bubafasha cyane rwose cyane pe kuko hari nk'igisigo cyitwa Bacuruzi iki aho mbambwira abana b'abakobwa kwirinda kwishora mu mirimo ku bw'indamu cyangwa indonke izi n'izi ngo dutakaze ubunyarwandakazi bwacu dutakaze bwa buntu Imana yaturemanye mbebe ni mpinga mpingutseho bene ariya mataba nimutabare mutebuke mbibarize mu nsubize mbabaze impanuro zo muri iyi mpugu mvuka kuko ubucuruzi naciye iryera si ubw'ubuconco ni ubucogocogo ahari ni ubucabare ndarora ikizungerezi kizunguza kizonze ibanga ku karubanda iyo ni Bacuruzi iki iyo rero niyo nagiye nakiriraho ubutumwa bwankoze ku mutima cyane umuntu akambwira ati ngewe naringiye kugenda kwicuruza iri joro ariko namaze kumva iki gihangano cyawe ndabireka urubyiruko rugenzi rwanjye rwo nshimishwa cyane ngewe nuko bakunda ubutumwa buri mu bihangano rero hari inzitizi waba uhura nayo cyane cyane nk'umukobwa ko uruganda rwacu rw'ubusizi bisa nkaho ari twe turi kuruzahura bisa nkaho ari twe turi kurwubaka bundi bushya kubona ubushobozi bwo gukora igihangano uko umuntu abyifuza ubitunganya muri bwa buryo bw'amajwi n'amashusho kugeza uyu munsi njye nicyo kintu cyonyine kingora yari umusizi Murekatete cyangwa se Claudine Murekatete mu mazina ye bwite turamushimiye rero naho ubutaha muramuke neza
Arakoze Yvette Kabatesi n'umusizi Murekatete baganiraga mu cyo kiganiro cyabaza muganga ni rero bashoje amakuru yacu yo kuri uyu wa gatatu ariko mbere yo kubasezeraho nababwira ko inkuru ikivugwa cyane ari uko amasezerano yo guhagarika imirwano hagati ya Israel n'umutwe twaje intwaro muri Liban wa Hezbollah yaratangiye kujya mu bikorwa mu ijoro ryakeye n'ubu ngubu agikomeje gushyirwa mu bikorwa. Ano makuru yarahagarariwe na Prudent Sengiyumva, ku buhanga bw'ibyuma hari Masud Ibrahim. Mwakoze cyane mwitamo BBC gahuza miryango. Amakuru yacu arakomeje, mutabaje kumva kuri radio ni ku rubuga rwacu rwa internet bbcgahuza.com.